N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye hirya no hino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, bari ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikirana muherereye muri Afrika, muri Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko no mu bumanuko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru rero agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire ku nkuru y'ibikorwa vy'inama nshingamateka vyaraye bibaye mu Kigobe mu nzu y'amakoraniro, aho umutama Agathon Rwasa yabajije umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Maritino Ninteretse ibibazo bikomakomeye cane, ku buryo kuvyishura kuri Maritini Ninteretse vyamuyobeye cane, vyamugoye kugira ngo yishure ibibazo Agathon Rwasa yaciye amubaza ubwo bari mu nama nshingamateka yari yakoranye iriko irabaza uyu mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Amakosha araba akabandanya yisubiramwo, imyaka ikabandanya igenda, amakosa ahora aba umunsi ku munsi. Ivyo nivyo Agathon Rwasa yamubajije, amubaza imvo bavuga ko bagiye gukosora ivyo bangije, ivyo bononye, ariko amakosha akabandanya ari yayandi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Ninteretse yabajijwe amafaranga bahora batoza ku makomine ariko agaca anyuruzwa, agaca anyonywa. Yabajijwe kandi ibijanye n'umuyagankuba, niba bashaka ko amakomine azoja ararihatozwa amafaranga hakoreshejwe elegitoronike, kandi hari amwe mu makomine atagira umuyagankuba. Ivyo vyose nivyo Martin Ninteretse yabajijwe, ariko bimwe bimwe inyishu yagiye atanga, benshi bakaba bagiye bavuga ko izo nyishu zidafashe na gatoyi. Tubandanya n'amakuru yacu rero, reka tubabwire mu gisata c'umutekano ko umuntu umwe yagandaguwe, atemaguwe ngaho muri komine Kayokwe. Ibintu bibandanya kuyangara mu mutekano. Uyu muntu yagandaguwe ngaho muri komine Kayokwe, akaba yari umuntu w'umugabo akwije imyaka 38, akaba ari we yaciye atemagurwa, akaba yasanganywe ibikomere, ibiguma mu gatuza canke mu gikiriza no mu gahanga kiwe n'umubiri hafi ya wose mu mugongo. Biboneka ko yari yatemaguwe abanje kwikingira canke kugwana kugira ngo arabe ko yokiza amagara. Ahantu hose, amaboko, amaguru, mu gikiriza, mu gahanga, umugongo, hose yari yuzuye ibiguma gusa. Benshi bakaba bavuga ko rero ubu bwicanyi bubandanya kugenda bubera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ari intwaro mbi idafashije, intwaro itaraberera abenegihugu nk'uko abanyagihugu babandanya gusemerera, babandanya kugenda babishikiriza. Tuvuye ngaho rero, gatuje kandi muri politike, abakukuruke mu gisirikare n'igipolisi bo mu gisagara ca Bujumbura barabandanya kuvuga ko babangamiwe cane n'itegeko, ingingo yafashwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura General
Brigade de Polisi Jimmy Hatungimana atwaye igisagara ca Bujumbura. Bakavuga ko rero ibikorwa vyiwe n'ingingo yiwe yaciye ibangamira abo bakukuruke bagomba kuja mu myiyerekano bitwaje ivyandiko vyo bise bandorore mu rurimi rw'ikinyamazuru, aho bagomba kugenda bitwaje ivyo vyandiko vyanditseho ko bagomba kwibutsa ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye ko ivyo basezeraniwe n'ubutegetsi atana kimwe caciye cubahirizwa canke ngo gishigwe mu ngiro. Abo bakukuruke bakaba bavuga ko rero Jimmy Hatungimana atwaye igisagara ca Bujumbura yaciye afata ingingo itabereye abo bakukuruke, na cane cane ko imyiyerekano ngaha mu gihugu c'u Burundi irekuriwe. Jimmy Hatungimana yaciye ategeka abajejwe umutekano n'abandi bose bafitaniye aho bahuriye n'umutekano mu gisagara ca Bujumbura gukurikiranira hagufi ivyabo bakukuruke batazokwigera bihenda ngo baje ngaho muri iyo myiyerekano bafise ivyo vyandiko vyanditse ko biyamiriza ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye ko ivyo basezeraniwe ata kintu na kimwe baciye bakorerwa. Ngo hari n'abaheraniwe amafaranga yabo bakoreye mu gihugu ca Somalia, kuri ubu ngubu basavye ubutegetsi ko bwoba burabagurana, ariko gushikamangaya baranse kubagurana. Bamwe bati ayo mafaranga yaraje ariko yarariwe n'abategetsi bakomeye cane. Hoba mu gisirikari c'u Burundi uwagirizwa ni General Prime Niyongabo atwaye ibiro vy'intwaramiheto ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakaja ko umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye, mbere kandi n'umushikiranganje wo kwivuna abansi, ngo bashobora kuba ari ku kagwi gakomeye cane n'abandi boba binyegeje inyuma yavyo, akaba ari bo bariye ayo mahera y'abo basirikari banse kurihwa no guhabwa kandi barayakoreye. Bamwe mu bagomba kuja mu bakukuruke basabwe ko bobandanya bakomeza akazi k'igisoda n'igipolisi, ko baciye banka baca bandika amakete basezera ivyo ako kazi kabo baja mu miryango yabo, na cane cane ko biboneka ko ngaha mu gihugu c'u Burundi akazi k'igisoda n'igipolisi gahemba amafaranga maceya, gahemba umushahara muke w'intica ntikize, kandi bagakoreshwa akazi gakomakomeye cane. Tuvuye kuri iyi nkuru ivugwa mu gisoda c'u Burundi, reka tunyarukire mu makungu, aho rero ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, mu kiyaga ca Kivu gihuza u Rwanda na Kongo canke gitandukanya u Rwanda n'igihugu ca Kongo, haraye habereyeyo impanuka canke isanganya y'ubwato bwaraye bwibiye aho bwariko burava muri Sud Kivu mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bwerekeza muri Nord Kivu mu buraruko, aho rero bava ahitwa Minova baca baja ngaho Igoma, bakaba baciye bibira mu bwato. Iyo sanganya ikaba yoba yatewe nuko ubwo bwato bwari butwaye ingenzi z'umurengera, aho ubwo bwato bwagomba kuja buratwara abantu 30, ariko ngo bukaba bwari butwaye abarenga 300. Ivyo vyose rero ngo kandi bwari bunapakiye n'imizigo n'abo bari bipakijemwo, murumva ko bari umurengera, ngo akaba arico cateye iryo sanganye. Cabikora igisirikari c'u Rwanda kigwanira mu mazi, kikaba catabaye n'ingoga, ababashije kurokoka bakaba barokowe n'ico gisoda c'u Rwanda kigwanira mu mazi kizwi nka marine nyine u Rwanda canke
maritime bo mu Rwanda nibo baciye baja gutabara n'ingoga, bamwe bamwe bakaba bakuwemwo bakiri bazima. Abantu 23 nibo twari twahejeje kumenya ko baba baciye bahita barokogwa n'ico gisirikare, abandi bakaba bariko bararonderwa, hakaba hari n'abandi bakomeretse bari bashikanwe mu bitaro bariko barakurikiranwa. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubaho. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.